Welcome to Musiri Champion TV. Twarababwiye ko tuzobana tubazanira vyiza cyane. Uno munsi mu kiganiro ndi kumwe nawe twagendeye ku rugo rw'umuntu agendana ubumuga. Aba ahanyene kwinonzo. Reka muntiza akanya gatoya kugira ngo dushikeyo tuganire nawe. Ariko mwibuke kandi kugira subscribe kugira ngo mubandanye muronka ibiganiro vyacu. Ndi kumwe nawe twagiye. Mutama turabaramukije mwiriwe yego mwivyura mumeze neza sawa sawa turashobora kwinjira tukayaga Mutama kubatabazi mwoba mwitabande muri bande amazina yanyu ndetse naho mukomoka jewe nitwa Bigirimana Jonathan yego nkaba namuka muri komine Mugwe yego umutumba w'Inyabubuye ubu naho nkabamba mu Gasenyi yego mu Yange yego aho niho ndi muri Gacimbiri mu Yange hama rero nkaba by'ukuri nubatse nkaba mfise abana 8 yego hama nkaba mfise n'umupfaso numwe murakoze cyane yego Jonathan ndumva dukuri ko ari byiza cyane muvuze ko mufise abana 8 bose ni bazima abana 8 bose ni bazima bo bari kumwara basize ku ntebe y'ishure higa abana 7 yego uwundi umwe yarasohotse ntabwo yiga okay Jonathan twabonye mu bantu bagendana ubumuga ariko muri mu bantu kandi bashoboye gutanga akaroro keza cyane mu gushobora kwitunganya cyangwa se mu gukora imirimo iyo mirimo igashobora kubeshaho umuryango murashobora kutubwira ivyo bintu ingene mu bikora cyangwa se ingene byatanguye ni kuvuga kuko mu binsabye ko ndabibabwira koko no kuvuga jewe ndi mu bantu bagendana ubumuga ariko narigeze no kuba noja mu isoko nkasegerereza yego hama mbonye abantu maze kuza ndabasega bakaza bantuka nahise mpitamwo kubivamo Jonathan nsubiye inyuma gatoya ubwo bumuga mugendana nubwo mwavukanye cyangwa se mwabyisanze ko uko nukuvuga ubu bumuga nge mfise ntabwo ari ubwo navukanye ubu bumuga bwanshikiye nitegereza n'amaso neza cyane yego ni kuvuga kera baravuga ngo ni mbasa ariko abakino gihe bavuga ko ari ubukangwe nibyo bintu byanshikiye rero mu icyo gihe Jonathan mumaze kubona kumva ko mwabibonye biza uko mwabyifashemo gute mwabyakiriye gute by'ukuri twabyifashemwo uko utariko bivanye n'uko tubonye ubuzima buduhindutse baragerageje uburyo bwose baraja kwa muganga birananirana kuko nta bumenyi bwari buhari bwo kuba bovura ubukangwe baragerageza biranka gushika n'ubwo banjana no muri babumenyi bamwe bakoresha imiti y'ikirundi hama rero baca bancukurira ikinogo nico baza banyicarikamwo kuzoshika igihe nzotorera amagufa arayongera aregerana arakomera n'ahandi nari nk'urusogo nta buzima nari mfise namba bakusize mu kinogo urashaka kudusigurira ingene byagenze ego ni kuvuga bansize mu kinogo baza bangeramwo kuva mu gitondo gushikana nk'isaha 6 hanyuma bakankuramwo bakongera bakansubizamo nk'isaha 7 hanyuma bansizemo nk'isaha 7 haciyemo urumva ko haciyemo nk'isaha hama bakaca bongera bakandekeramwo gushikana nk'isaha
nk'isaha 9 uko rero nibwo buzima nabayemwo kandi ganarabubayemo igihe kitari gito gushika nubwo ubuzima bwongera gukomera amagufa mu mugongo araza mu maguru haraza mu tugufa nuko ubuzima bwagarutse. Uruba wibuka icyo gihe ngene mwari mungana canke ndi gihe icari cyo hari ryari? Oya, igihe nico ntokwibuka mugabo ndibuka ko bari bambwiye ko nari mfise imyaka 8. Imyaka 8 rumva rukiri muto mugabo umva ko uko biri kose warashobora kubona. None ugerageje kuraba mu kibabano mu kibano ingene bakiriye ubwo bumuga bwawe umaze kumugara ubona muri mu kibano babifashe gute? Ni kuvuga mu kibano byabaye nk'igitangaro kuko nta bagendana ubumuga bari bahari. Nko kuri uwo mutumba yoba yari nka jewe jenyene nahabonekanye. Hanyuma rero bashaka kunyenuba bivanye nuko ntameze nk'abandi. Hama rero mbere byaragezeho na mama aca yahukana na papa bivanye nuko icyo gihe yari yabyaye umwana agendana ubumuga. Hama ivyo ndabibonesha amaso. Olala, urumva ko byari ibintu bikube. Tubibutse yuko ari Musiri Champion TV mukuri murumva ko ubumuga bwa Jonathan aho yaramaze bumaze kugaragara no mu bavyeyi biwe hajemo icuka kibi, harajemo ibintu bitagaragara neza, ndetse urumva ko no mu kibano. Jonathan umaze gukura wewe ubona ufise ubwo bumuga byagenze gute, wahavuye ubyifata mu gute? Byukuri papa yarahavuye yandura uwundi mugore. Hanyuma amaze kumwandura icyo gihe nari umwana urumva ko nari nkiri muto, ariko uwo muka data yaramfashe nabi cyane. Nagira ngo nkurikire abandi bana ngiye kwa basokuru agacamfata kankubita. Amaze kunkubita icyo gihe ntabwo byanguye neza. Hanyuma gushika nubwo nanje ntinda ndakura nkuze ndamwiganzura ndamubwira ati ongera unkubite. Icyo gihe nawe akagaruka kandi yegome. Hanyuma rero byarahavuye nanje ndagera mu rugero nkuko abandi bageramwo, ndahava ndashaka umugore. Jonathan mwaragira amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure muri ivyo bihe numva byari bigoye? Nukuvuga ntabwo nagiriwe amahirwe yo guca ku ntebe y'ishuri bivanye nuko amashuri yari kure. Narahantu inyabubuye ku mutumba w'inyabubuye gacimbiri gatumo. Amashuri nayo akaba yari mu Cyunyu, irindi naryo byaraha mu Ruhembe. Aho kuri jewe ngendana ubumuga hari kure, ntabwo nari gushikayo. Numva ntabwo byari kukorohera. Warutubwiye rero ati maze kugera mu bigero ntarashana naciye nshaka. Umunsi wa mbere mubonana n'uwo mwubakanye byagenze gute? Ngo tubwira niba atari banga. Ni kuvuga nta banga ririmo. Nagiye ndondera umufasha nkuko nabandi babarondera neza cyane. Hanyuma ndamusaba urukundo, arahava arankundira. Ariko abantu ku ruhande bahora bambwira ati nyamara we wa mugabo we ugiye kwirehereza ntiwohava uronka umukobwa akwemerera, atahubwo urareke twebwe tuzohave tuza kukuronderera umugeni. Nanje ati ntibikunda, hamwe no muresha uwo mwebwe mu muresha. Hanyuma yaza agasangana si mwebwe ni jewe, ati aho twoca tubana nabi. Dushwanye gatonya yoca ntuka igitutsi cya icyo nyene twariko turavuga. Atereka rero jewe nzogende ndamwironderere anshime anzi ko ngendana ubumuga. Ati kandi ndazi ko Imana izobinkorera kandi yarabikoze ko nibyo gushima. Jonathan mumaze kubakana n'uwo mwashimanye ubuzima urumva bwari baye bushasha, kubwa mbere wari utunzwe no muhira, witunganije gute kugira ngo ushobore gutunga uwo mubakanye? Icyo gihe by'ukuri
icyo gihe nta ngorane zari zihari kuko no mu Burundi nta ntambara yari bwigere ihaba, twari tubayeho neza ata ngorane zihari. Waratera agatoki ukagaca nk'uko wagateye ntawakwirukako. By'ukuri nararaba inyuma y'inzu nkabona agatoki ko gahari, ariko aho intambara imaze guterera abantu twese twaciye duhunga, bamwe tuja muri Kongo, hariho abagiye mu Rwanda, hama na bwa butoki bwari buhari abandi baca barabujamwo babunicira, hama mu nyuma z'ibyo naho haca hadukamwo ingwara, ubu ibitoki byarahonye. Yego Jonathan, urumva ko byarugeze kugira ngo nakunda kwaza kugira ngo utunge uwo mwari mushakanye wararima, byagenda gute kugira ngo ushobore kuronka ibyo ugaburira umugore ndetse n'abana ko mwari mumaze kubyara? Icyo gihe by'ukuri nararima kuko naragendana ubumuga mugabo narakora. Nari narezwe na mukadata, nta kwifsinisha kwarimwe kuko mukadata yarambwira ati ikorere amazi wuzuze ujya mu bindi nkawe ikorera. Nacyo gituma rero no kwikorera intunzeye umusinde w'igitoki nkaza kuwutera, narawutera nta ngorane byantera. Ego nico gituma rero nisuka nayifata nkarima, nararima rwose kandi nicaye neza cyane. Kandi ukimbura. Hageze kwimbura naho byagenda gute? Hageze kwimbura narashiramwe abakozi kandi naje wenyene nkikorera. Ego bakunzi ba Musi Champion TV, murumva by'ukuri ko Jonathan yabaye akarorero gakomeye cyane mu kibano yarari mu ico gihe, ndetse n'uno munsi abantu bariko baratumwiza mu bwiza gutahura kumva ko iki kintu ca Jonathan ari ikintu gikomeye cyane. Jonathan, mumaze kurondoka mukavyara abana, mbega abana wabigishije gute? Uburyo bwavahe bwari umubwo buryo nyene mwayo mafaranga wakoresha mu kurima canke byagenda gute? Ni ukuvuga tumaze kugwira by'ukuri amafaranga yo kwigisha abana, jewe muri iyi minsi nari nsigaye ntunzwe no gucukura amatuwareti. Ibintu rero byo gucukura amatuwareti nibyo byanyigishiriza abana kandi bikagaruka bikangaburira abana kandi bikagaruka bikabambika, bagwara bikagaruka akabari byo bibapfunguye. Gucukura amatoilette ni bimwe bimba iwese z'ibinogo. None byarashoboka ukamanuka munsi mu kinogo? Byarashoboka kuko icyo gihe nakubwiye mu ntango ko ibyo gukurana ifsinisha bitari birimo. Narimba rero amatoilette kandi na nubu uretse ku buzima buri ko buranyankira na nubu nabikora. Nubu nibyo rusanzwe ukora, nibyo byari bitunze umuryango. None ndabaza ikibazo, kugira ngo umanuke gushika hasi ari amawese bacukura nkuko bivuze ukagera ku metero nka 10 zirenga, naho nyene byarashika ukagerayo? Na cyane byarashika nkagerayo nta ngorane. Jonathan, mwatubwiye yuko mwigeze sabiriza kugira ngo mushobe kuronka ico mufungura, mbega mumaze kubiheba byagenze kujya mu bihe byagenze gute, ndetse mwace mukora iki kugira ngo mubandanye mutunga umuryango? Nababwiye yuko nkiri gusabiriza hariho abanyankira bakampereza bafise urukundo, n'abampa barinze kuntuka bakambwira uti twabahaye kera. Aho twabahereye rero twarushe, nimufata amasuka mugende kuza murarima. Maze kumva ibyo byaca bintera ikibazo, nkaca numva ishavu, nca mpitamwo kubireka kuza ndasabiriza. Maze rero kubireka naciye mfata imforo yo kuza ndimba ya matuwareti. Yego icyo nicyo cyaciye kisimbura kuja mu isoko yo gusabiriza. Wakoze cyane. Yego Jonathan, muratubwiye yuko mumaze guheba gusegereza mu isoko mwaciye mutangura kwimba amatoilette. Mugabo ujya ikintu cyose kirigishwa n'abana babikwigishije canke byagenze gute? Ni kuvuga jewe ni impano Imana yampaye, nta muntu yanyigishije by'ukuri.
gusa imana niyo yabimpaye mbona ndabikoze uko kubera yuko nabonye ko atabundi buzima nokora nta n'ikindi nokora naciye mpitamwo uwo mwuga wo gucukura amatuwarete. Jonathan, umunsi wa mbere ubikora ninde yoba yaraguha ako kazi canke byagenze gute kugira ngo utangure kugakora uwo munsi? Ni kuvuga jewe ibintu byo gucukura amatuwarete urabona by'ukuri iyo wahunze urabura icyo ufata saganirizo. Rero naciye nja turaho mu Kajembo niho naciye ntangirira kwimbira amatuwarete. Urumva ko nabihawe nuko nshonje mbuze icyo nifata nikorako. Yego. Hama tumaze gushika mu iyo nkambi abantu benshi baharanira aho bituma niho rero naciye ntangirira ako kazi k'amatuwarete. Jonathan, ndumva ko by'ukuri tubafata nk'imboneza n'akahe kamo mwotera abandi bantu bagendana ubumuga? Ni ukuvuga akamo notera abantu bagendana ubumuga nuko boreka ibintu byo gusabiriza. Gusabiriza nta kamaro bifise. Yego. Ni ugushiramwo ingufu zacu kandi tukamenya yuko abantu bagendana ubumuga atari kwama wihebye ngo ko mbuze ko ngendanye ubumuga ngiye gupfa nabi, ngiye gutungwa n'abariya. Ikore ko nawe ukoreshe amaboko yawe Imana yaguhaye. Namba amaboko yaramugaye ubwenge bukaba bukora, bukoreshe uko nyene kandi ntuzobura kubaho kuko Imana ibikora byose ibona ko bikwiriye kugushikira neza cyane. Jonathan, murakoze cyane. Hanyuma nk'uwo kwifuza kugira icyo abafasha nka mwebwe mubona muri ako kazi murangura uno munsi yo bafasha iki? Ni ukuvuga twebwe by'ukuri murabona aho tugeze ko tugeze ahanyerera. Yego. Imyaka iriko iradutwara kandi ibikorwa byo gucukura amatuwarete bishaka ingufu neza cyane. kandi ikindi ndashobora gufata n'ikiziriko ndiko ndaduga ugasanga na kiracitse nkagira ingorane n'imyaka kandi ngize ingorane na wa muryango nawo nyene wohita ugira ingorane. Jewe cyo nosaba nuko by'ukuri bonkura muri ibi bintu wogira icyo amarira umuntu yobona ibinkwiriye by'ukuri yonkura muri iki kintu cyo gucukura amatuwarete kuko ntabyo nkishoboye. Yego ubuzima buriko buranyankira ntabyo nkishoboye kandi ndabiretse ni hahandi zoca mpfa. Yego birumvikana. Yego none uye n'umuryango zoca ugira ingorane. Murakoze cyane. Muravuze ko uwo bafasha bakura muri ibindi bintu mubonamwo yoba bafashirizamwo ni ivyahe? Nukuvuga naho ngendana ubumuga ubwenge ndabufise neza cyane. ndiko ndavuga ko nkuze ibikorwa byo gucukura amatuwarete bisaba ingufu by'ukuri. Rero uwo mfasha by'ukuri akagira icyo yankoreye aho ntushobora kuba nobwiye umufasha akaba yogenda kugira kurangura hama nanje nkicara mu kabotike nkacuruza nta ngorane zirimo neza cyane. Yego muravuga ati uyu munsi ndonse umutahe noshobora kwicara nkadandaza n'umufasha washaka wanje akanyunganira tugakora icyo cyane cyane. Muvyeyi turabaramukije. Yego turabwakiriye. Mwoba mwitwaga bande nka mama? Jewe nitwa akazina kanje ni Ntibazonkiza Olive. Yego niyo mazina yanje abavyeyi bantaziriye. Olive tubasanze hano muri no rugo musanze muba ngaha nyene? Yego tuba ngaha kujya gatatu. Yego komine Buganda. Ujya mutamata ariko turaganira ni mwoba mufanike? Ujya mugabo mwariko muganira ujya n'umucance wanje
yego kabisa ni umucance wawe gushika n'uno munsi yego. ariko ni ibintu biteye amatsiko cyane. murashobora nijya batari banga kutubwira mbega akiza kubegera abasaba yuko muzobana mwabyakiriye gute? yego twarabyakiriye neza, urabona iby'Imana ishaka bibaho neza cyane, kubwo urashobora kureshwa n'abantu bakomeye ukabanka ariko rero uw'Imana iba yaraguteguriye utegerezwa kuja kuri uwo nyene. Imana rero yarabivuze hama turubakana urwacu n'ubu rero turi cyari kumwe. tukiraho nyene niwe nyene yaje ubwiwe canke byagenze gute? yego niwe yaje ubwiwe ndamwibonera. yego n'amaso yanje. nukuri ndumva ni ibintu biryoshe cyane kumviriza, mugabo ndazi ko biri kose nta majambo mu kibando hanari abagenzi bakubwiye ati wewe ugiye gushakwa n'umuntu agendana ubumuga, ntibyo byaravuzwe? yego ibyo byaravuzwe ko nkwiye kuza gushaka n'ugendana ubumuga atacyo azomarira. yego ariko kubwo kwizera nabisize mu kwizera tireka twubakane, Imana yonyene aba ari izokora icyo gikorwa. hama Imana yarabikoze n'izi saha rero turi cyari kumwe. murakoze cyane. uno munsi tugeze ngahano kuri twabonye n'urugo rumeze neza rusharije kandi n'abana bimeze gute uno munsi umubano? umubano ni sawa, niko nyene ingwara zicamwo ariko bo umucanco wanje ariko araruha. yego akazi yahora akora ntabwo akigashoboye ubu ariko araruha kabisa, kubwo ariko aragera mu zabukuru. yahora akora akazi kameze gute? yakora ako kazi nyene ko gucukura amawesi ariko ubu ntabyo agishoboye. yego ubu ni je nakubitanga nyene nkahiga utwo tunga abana hama twese tugasabikanya. okay, kuri ndumva ni bya bintu no gufashanya nyene kandi uba ko mwari munabanye mu mwumvikano mwiza cyane. mama mwavuze yuko uno munsi imyaka irikira mujana kandi akazi yahora akora katariko karamworohereza kuko arakazi kasaba ingufu. none uno munsi muri ko muraraba mu bigambi yakazoza, murafise abana mukirera, murafise abana bakiza ku ishure, mubona muzo bigenza gute? kabisa abana turabafise baja ku ishuri kandi biratugora kubigisha. turabura amafaranga bikaca bikora ko rero no guhiga ibiryo byo gufungura. ariko rero tubuze amafaranga bamwe baca barara umwaka twahiga amafaranga mu ndi mwaka hama bakabona kwiga. ariko huboneka rero abadufata mu mugongo nukuri twoshima cyane. yego nabajeti mwaca mu kwitunganya gute? nukuri uko biri kose Yesu yobikora, ari ugucuruza ari kwibeshaho ari kwiyungunganya byose byoshoboka. yego murakoze cyane. yego wakoze no kwaka kanya mu ntwari. murakoze nanyu. Yesu abahezagire. yego okay. Jonathan, uko biri kose mu buzima hari ikintu gishobora kuba mu kubaho kwawe cyara gushimishije cyangwa se ushobora kuvuga ati uno munsi iki kintu ndagikenguruka? hari ikintu ubona ushima mu buzima bwawe gushika uno munsi? yego by'ukuri ndashimira nk'ishirahamwe ADPH ryo ryiyumviriye rikampa kajya gakinga kajya mu nyunguruzako. yego hanyuma nkongera nkashimira n'umupfasoni ari hanze naho ntamuzi izina yiyumviriye kugira icyo amarira hano, urabona ko yantereye ko agasima. niwe yabikoze. yego ibyo ndabimushimiye, Imana ibahezagire. ishirahamwe Desara yarangiriye neza cyane, ni ukuvuga n'ibi bintu uyu mupasoni yankoreye byaciye kuri iri shirahamwe Desara. ndashimiye cyane byimazeyo uyu mutama wanje Gaston, nukuri yarakoze neza, Imana imuhezagire kandi mwongera imigisha aho ari hose. ndamushimiye kandi ntaworeka gushima. yego ntaworeka gushima rwose. Imana imuhezagire mu bikorwa akora, imuhezagirira abana, imuhezagirire n'umupfasoni wiwe bari kumwe. nukuri yarakoze cyane kandi na n'ubu nukuri n'ahari naho tutari kumwe nibaza ko ku mutima turi kumwe. yego turi kumwe rwose. Imana imuhezagire
imuhezagire yongere imuhezagire. Hanyuma nkagaruka kubo kwiyumvira nkaba kubo kwiyumvira kungirira nk'ibyo ababangiriye by'ukuri Imana nabo nyene izibahezagire. Murakoze cyane, reka tubashimire. Yego, kandi mubandanye muhezagirwe. Amen. Mugubwe neza no mu miryango yanyu. Amen. Murakoze cyane. Yego.